Amahoro ni Radianti Ernesto sanzwe ndi umu ethical hacker nkaba n'umushakashatsi mu bijyanye na cyber security na electronic engineering. So uyu munsi dusa n'abari ku musozo abankurikiranye guhera ubwa mbere nagenda bereka ukuntu hashobora kubaho attack zitandukanye kuri ku marouter ni kuvuga kuri wifi. Mu bisanzwe nagerageje kubereka nkoresheje icyo bita live ni kuvuga pratique y'ama attack ashobora kuba ku ma wifi atandukanye. Naraberetse ubwa mbere nkoresheje manuellement ndabereka ukuntu attack zishobora kubaho dukoresheje tool bita Aircrack ni tool ikomeye cyane, Aircrack NG. Hama ndagerageza ndabereka n'andi matool atandukanye twagerageje kujanga muca muyabona wifi attacks, wireless attacks. Hariho iyi Aircrack NG narabetse ukuntu ikora, ndabereka Airgeddon ni automatic tools, ndabereka iyo bita friend wifi cracker, ndabereka wifi ariko iyi nka Kismet na MDK3 izi sindazibereka mugabo izi zose na tools akoreshwa mu gucrackinga password z'ama wifi. Hama sinagarukije aho narashoboye kubereka n'izindi tools zitandukanye ziri automatic nka Flixo, ariko Flixo ikoresha phishing way. Ndabereka Airgeddon powerful tools ikoresha phishing ikongera igakoresha no gucrackinga ukoresheje gucrackinga WPA2 and WPA yose nama encryption y'ama wifi. Nongera ndabereka n'izindi tool izi ziri semi automatic mugabo harimo intervention manuel. Ubu rero abashoboye kunkurikirana ubwa mbere barabizi, abandi namwe murashobora kuvisita channel yanje, YouTube channel, murashobora kuca mubona ukuntu izo zose tool zikora. Nagerageje kwimita the hackers ukuntu bakora kuko ni byiza iyo ushaka kuba umuhackers ushobora kumenya uko hackers bakora. The black one, I'm talking about black hat hackers. Ni byiza ko ugerageza nawe kwiyumvira nk'umu black hat hackers, ukaja muri kote yiwe ukiyumvira strategies zitandukanye ashobora gukoresha kugira ngo ashobore gaininga access to your kuri router kuri wifi kanaka. Rero uno munsi nshatse kuvuga muri make, nubwo hari technique nyinshi nzoshishikara ndabereka ku kuntu hackers bashobora kwinjira muri router zanyu. Nzoshishikara nkora amatuto atandukanye, ariko ubu nshatse kuvuga methode twoshobora gukoresha ngo twiprotege dushobora gukingira amarouter yacu. Naraberetse ikintu bita ubwa mbere hackers bashobora kugira icyo bita denial of service no gushira down wifi router yawe ku buryo ata service n'imwe ishobora kubaho. Iyo ari router ukoresha muhira cyane, ari router iri mu entreprise, hackers bashobora kuyikubita down ku buryo atakintu na kimwe gishoboka, ata service n'imwe ikora. Murazi benshi kugira ngo tugire access kuri internet duteza kuba dufise router niyo dukoresha kugira ngo tugire access internet. Hakacabaho exchange iri hagati ya router n'ama device yacu abari connected kuri yo, rero twaje tubona kugira access internet. Rero turiko turaraba router rero ni ikintu cya mbere cyo guproteja, ari nacyo gituma natanguriye mbere ko tuzobona ibintu byinshi mu bintu bijanye na ethical hacking, ukuntu hackers bashobora kwinjira mu ordinateur, ukuntu hackers bashobora gupirata ama telefone, ukuntu hackers bashobora gupirata any device iri connected to internet. Ni byiza ko dutangurira kuri router ukuntu binjira ubwa mbere. Technique ya mbere
ntibashoboka basimbira kuri telefone, bashoboka basimbira kuri computer. No, the first way batangura gukora ni to hack wifi. Bamaze kugaininga access kuri wifi bashobora gukora ibintu byinshi, hashobora kuba amadega menshi. Ari nabyo rero nzoshishikara ndabereka. Ubu rero tuzoba twinjiye icyo abahackers bashobora gukora as soon as they are inside. Yes, they are inside the network. Iyo bari muri network kanaka, ibyo bashobora gukora ibintu byinshi cyane, bashobora konona ibintu byinshi cyane. Ari nabyo rero tuzogenda turaba. Nacyo gituma rero natanguriye kubereka ukuntu wifi ziri vulnerable, ukuntu bashobora kuzipirata, yuko byoroshe cyane kuzipirata. Ubu rero ngomba ndabereke uburyo mushobora kuziproteja, mugabo si 100%. Yes, si 100% mushobora kuziproteja. Mushobora kugira le maximum possible, ariko ntibisigura yuko muri protected 100%. Oya, icyo ni kibaho. Rero jewe ndaza kuberekera kuri router yanje mfise. Icambere mumenya nuko ubwa mbere router zirafise amaparametre menshi. Iyo umuntu aguze router ni byiza gusoma ijya manuel. Ayisomye simpa kube umu informaticien. Abantu benshi usanga babinegrija ngo ni ibintu bisanzwe, gusanga ntibashatse kubimenya. Mugabo iyo tuguze appareil ni byiza ko tubanza kusoma ijya manual book ibirimo. Ijya manual book iradufasha kumenya ibintu byinshi, catalog iradufasha kumenya ibintu byinshi, iradufasha kumenya iyo device ukuntu ikora. Abenshi iyo tuguze ama device, yaba ama telefone, ama computers cyangwa izindi devices, kenshi tushaduta zijya ntuze tugashaka kutazikoresha, tugashaka kubona yuko umengo ntacyo zimaze, twosimbira direct kuri ntuze kuri router, bambe kuri iyo device tukayikoresha. Ariko ni byiza ko tubanza kumenya tukabona neza ukuntu zikora. Ego rero ni byiza kubisoma. Rero iyo tuguze router hariho manuel dusangamo. Iyo manuel rero tuyishoboye kuyisoma turatahura minimum y'ukuntu iyo appareil ikora. Muri icyo gihe rero tumaze gutahura ukuntu ikora, turamenya ibintu bimwe tukashobora no kwikingira. Nk'akarorero ngomba ndabereke kuri router yanje. Ikintu cyambere cyo mumenya nuko nka router nk'akarorero ni byiza kugira password iri strong enough. Nukuvuga strong mbavuze password imeze gute. Nk'ubu nk'akarorero haro nk'abantu ushobora gusanga nka password yiwe iri simple, gasanga yigiriye nka password ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iyi password iroroshe no gukorera, nukuvuga dictionnaire. Iyo bariko barakora dictionnaire, nzobere ukuntu bakora dictionnaire, the hackers ukuntu bakora dictionnaire irimo ama model pass, nukuvuga ni combinaison y'ama model pass bashobora gukoresha mu gucracking wifi. Urashobora nk'akarorero gukoresha nka izina ryawe, dufite akararo witwa nka Juvenal, ukacugira iyo model pass. Iroroshe gose gucracking. Iyo mvuze rero stronger password, icyo woshobora kugira ni kuvanga indome na caractère. Nk'akaro nk'ubu ndashobora gucashira ko Juvenal point d'exclamation arobase, nkachangira nk'akaro 1 2 3, nkachangira nk'akaro nka asterisk. Nk'iyi model pass iyi ndabwije ukuri kugira ngo iyi cracking biragoye kandi birafata umwanya munini gose. Aho mugato turiko tuvuga iyo umuhackers bakoresheje icyo bita dictionnaire cyangwa bagakoresha hashcard, nukuvuga bakagerageza gucracking icyo bita brute force, bagerageza kugira combinaison z'ama model pass ashoboka kugira ngo bashobore gucracking wifi yawe. Iyo bakoresheje rero iyo nzira ntibyoroha na gato gushobora kugirane gucracking ino password. Iyi password vraiment navuga ko iri stronger than this one. Nacyo gituma ari byiza rero gukoresha ama password ari mixed, ugashiramo ama character n'indome bikabivanga kugira ngo ishobore kuba ifise inguvu. Ico ni cyambere. Ikindi gira kabiri,
nukuraba amaparametre amwe mukaya desactiva nk'akarero nka WPS ni ukuntu amarutere menshi muzo yaraba usanga ariko benshi nuko batavyitaho usanga hariho ahantu handitse WPS. Iyo WPS rero iyo iri enable, iyo iri active, hackers bashobora kuyikoresha mu kuyinjira mu kuvuga ni yindi nzira yo kwiconnecta kuri router udakoresheje modo pass mugabo ukoresheje pin. Nkaha muri Kali Linux hariho tool vraiment iri puissant bita tool bita River. Iyi River ni tool vraiment iri specifique mu cracking ama WPS. Ama WPS rero ni key, ni pin. Izo pin ugerageje bavuga yuko izo pin gushika ubu ari 11000 mu marutere yose abaho, ni 11000, nizishobora kurenga 11000. Combinaison zose wogira ya pin ibiri muri izo 11000. Ni kuvuga the hackers iyo bakoze dictionnaire ifise ama pin 11000, urumva yuko bagerageje cracking yo pin ya router yawe yuko ari 100%, abari assuré 100% ko baza kwitora. Or umuntu amaze crackinga pin ya router yawe arashaka kuca yiconnecta kuri router yawe, kuko iyo bari iyo umuntu ari connecta kuri router zifise iyi function ya pin ibambe ya WPS, ahantu winjiye bacha kugira ati shiramwo pin, uri gushiramo password, yo gushiramo key, ucushiramo iyo pin. Murumva yuko kuraba rero yuko WPS iri enable ni byiza kubiraba kugira ngo ntuhava usanga uriko wowe nyene urakrea uriko raha access the hackers bashobore kuacceda kuri router yawe facilement. Ikindi novuga ni kuraba ama parametre amwe cyane encryption hariyo ngerageje kugira ama encryption atandukanye, hariyo WEP, hakabaho WPA, hakabaho WPA2, hakabaho na WPA2 pre-shared key, hakabaho na WPA2. Ama WPA nubwo ko hari kandi zishika nka zitatu, ama version 3 ubu haro na WPA3. Ariko izo zose ni kuraba rero muri router yawe iyo ariyo wagize. Ni kuvuga inzogira nka WEP ama router benshi arazikoresha, iyi iri faible gose. Ni nkuko router ya wifi yawe wowe yigize open, wowe yugure ishobora kuyibashira crackinga dans quelques secondes, pas même des minutes. WPA, WPA2, WPA2, PSK, WPA3 idi vraiment ziragoye gucrackinga. Swate bakoresha ico bita word list ariyo dictionnaire, canke bagashobora gukoresha ico bisa phishing way. Rero iyo bariko barakoresha phishing way, ndababwiza ukuri phishing way yo the hackers bakoresha phishing way ni gake ushobora badashobora gucrackinga wifi yawe, ni gake kabaho. Barayicrackinga neza, barayihackinga neza bakaronka modo pass. Ko phishing way ijana n'ama technique menshi. Uraba technique rero ni menshi, hariho denial of service, bara deconnecta aba client. Rero umuntu umwe mu ba client arashobora gusamara gato kabaho amaze gusamara basi, kuko phishing way no gutega. Murumva phishing, to fish no kuroba. Iyo umuntu rero agiye kuroba aratega, amaze gutega arashira igera canke agategesha ikindi kintu, akarindira ko samaki iza kwifi iza gufata. Imaze kuza gufata basi kuroba rero ni technique. N'aba hackers barakoresha no phishing way, ni technique zitandukanye, ntawe ushobora kuzivuga ngo ni mugabo zimwe naraziberetse. Ukoresheje Flixio, ukoresheje Wi-Fi Fisher, ukoresheje Airgeddon, hano n'indi tool bita Rinset. Uvuga tools bashobora gukoresha muri mu kugira phishing. Hariho iyi Wi-Fi Fisher, hariho iyo bita
Gedon, hari iyo bita Linset. Barashobora no gukoresha, hariho novuga ni operating iri special mu guhackinga the wireless, mu guhackinga igira gusa attack the wireless attacks, iyo bita wifi slacks. Iyi operating system nzoyibereka ukuntu ikora special mu guhackinga ama wifi, mugira penetration testing ku ma wifi. Izi zose rero ni tool bashobora gukoresha mu kugira phishing. Haro n'izindi na wowe uri umuhackers urashobora gukora tool yiwawe, phishing tool, birashoboka kandi biroroshe. Ugashobora guhackinga wifi ugakoresha technique zitamenyerewe. Nico gituma rero bakoresheje phishing way biragoye cyane gushobora gukingira router yawe. Okay, tugerageje kujya mu maparametre nababwiye. Icyambere kugira ngo winjire muri router yawe, ugira ushobore gukonfigira, urakoresha icyo bita default gateway. Iyo nayo usomye kuri catalogue usanga iriko, canke uravye kuri router usanga iriko, bivaye na router default gateway ziratandukanye. Mu gihe utayizi naho, mu gihe uri connect ariko urashobora kucugira ukoresha cmd ugaca wandika ipconfig. ipconfig ugize uko ashobora nko nk'akaroro jewe iyi router yanje default gateway ni ngaha. Iyi rero ndayikopiye acha ndayizana muri novuga muri browse, dufate nk'ubundi ko dakoresha iyi Chrome. Ndayishyize ngaha muri Chrome, nkagira uku ncangira entrée, canja kuri router, ndashiramo mode pass, nkinjira. Murabona ndi muri router yanje. Niko muraraba rero router, murabona yuko zifise amaparametre atandukanye bivaye na router iwawe. Hariho ngaha ndashobora kucanja muri wifi settings. Wifi settings nko murabona hariho SID broadcast. Aha ndashobora iyi kuidesactive. Indesactive ngaha mba ngomba yuko wifi itaboneka. Muri ico gihe ntibicemeta les ondes électromagnétiques, no kuvuga wifi ntibikiboneka. Iyi rero ndashobora kuyikoresha mu gihe nshaka gukoresha cable, mugemba ni connect nkoresheje RG45 cable. Iyi rero ndayidesactive wifi again. Hama ikindi ndashobora gukoresha passphrase. Mana nk'ubu nk'akaro nakoresheje WPA2, no kuvuga advanced encryption standard, na PSK, no kuvuga pre-shared key. Iyi ikoresha icyo bita the passphrase. Passphrase ni kuvuga modo pass ibiri muri ntuze mu majambo asomeka. Urabona nk'ubu iyi mode pass nakoresheje jewe kuri ntuze yanje ukuntu imeze. Ni mode pass itoroshe gucrackinga, nagerageje gushiramo amakaraktere n'indome ndetse n'ibiharuro. Ibi rero nivyo ariko ndababwira muri ka pratique. Turashobora kuja iyi router yanje kandi rakoresha na WPA, nko murabona WPS mubu nogira enable, nkaca nshiramo pin kanaka. Ufate nk'ubu nshize muri pin, iyi pin nkaca ngira apply. Iyi WPS muri ico gihe router yanje umuntu ashobora kwiconnecta akoresheje password, cyangwa agashobora kwiconnecta akoresheje iyi pin. Ivyo rero navyo biri risque goes ubu expose router yawe kuba hackers. Hariho n'amarouter nk'iyi wanje urabona par default iri desactive, mwasanze iri desactive. Mugabo hari izindi usanga iri active. Iyi WPS ugasanga iri active kandi iranafise na pin, na default pin. Muri ico gihe rero no kwinjira mu parametre mukayi desactive kugira ngo mwevite the hackers ko bashobora gukoresha WPS cracker, bagashobora kuronka pin. Bayironse pin ashinja muri router, acabona na mode pass ashobora kuyimodify. Ibindi navyo ni advanced settings. Naho turashobora kumodify ibintu bitandukanye.
Gusa ikindi kintu nashatse nobereka ni kubijyanye na maximum station numbers. The station numbers ni client bashobora kwiconnecta. Nk'iyi router yanje ushobora kujyako abantu 32 maximum. Wowe ushobora kufise nka router muhira ukayigirane ukayiproteja ugagira kushaka ko yiconnecta ko babiri. Ni kuvuga router yawe yiconnecte ko babiri, uwundi aza kuza wa gatatu yiconnecte ko batatu, undi aza kuza wa kane ntibikunda. Mugabo hagize imwe muri zo appareils zitatu ziri connecte ivako, wowe undi muntu ashobora kucagira nawe nyene access. En fait ni nko kubisanya. Iyindi nzira mushobora gukoresha mu guproteja ama wifi yanyu, même si mwashizemo mode pass, murashobora gukoresha ico bita MAC filter. Mugabo MAC filter nanyo naraberetse iri vulnerable gose. Aha rero ngerageje kubereka kuri ntuzeya kuri router isanzwe home router, hariho wifi enterprise, hariho le router enterprise router. Ni router zizimvye gose kandi zifise ama option menshi, zifise ama settings ari avance menshi. Izo nazo zirakoreshwa gome mu ma entreprise, zifise ama settings ari avance, usanga zirimo ama option menshi. Hari no zimwe usanga zinafise option ya denial of service, no kuvuga zitemera yuko bashobora kugira denial of service. Hari n'izindi zitemera ico bita package injection. Ivyo byose rero ni mu gihe ubufise. Ni byiza rero iyo mugiye kugura ama router kubanza kuri specify ukaraba router ugiye kugura iyariyo. Ndibaza yuko ino video izobafasha cyane mu kugerageza kwikingira no gukingira ama router yanyu, kuko ndiko ndabivuga ibi bya wifi attacks, izi technique zitandukanye, kuko bientôt natangura kubereka info lo hackers ari ndani muri network. Ibintu ashobora gukora ni byinshi cyane. Ashobora kwiba ibintu byinshi, ashobora kwinjira mu mashini yawe, ashobora gukora ikintu cyose. Umenye yuko the hackers ikintu cya mbere bakora is to hack network yawe. Bamaze kuyihackinga, ibindi byose barashobora kubikora. Bamaze kwinjira muri network, ibindi bintu byose barashobora kubikora. Icyo mukimenye. Naco gituma rero natanguriye kubereka how to make penetration tests on wifi. Naco gituma natanguriye ngaho, kuko ivyo mugira ide umuntu wese ashobora kumenya ati byiza byose bihera mu ntango. Ni nk'umusuma kugira ngo ashobore kuza yinjire mu nzu wawe, yiba ibintu biri mu nzu, suppose arazi nko mu nzu wawe ko hari amahera cyangwa hari inzahabu cyangwa hari ikindi kintu cy'agaciro. Kugira ngo aze kubyiba ntashoka yiyumvira ngo asimbire hejuru atobore cyangwa ngo yiyumvire yanzahabu. Oya, kuko yiyumvira uburyo aza gushikira iyo nzahabu, aza gushikira amafaranga. Ubwo buryo rero bwa mbere n'ubwo bwo gushika akagira access mu nzu yawe. Amaze kwinjira mu nzu yawe ashobora gukora ibintu byinshi ashatse. The hackers they think nkuko nyene bategereza ubwa mbere kumenya ukuntu binjira muri network yawe. Bamaze kwinjira muri network yawe bashobora gukora ibindi bintu bitandukanye. Rero ndibaza ko ino video yagize icyo ibifasha. Mushishikare kuraba ama video atandukanye nashize ngaha kuri YouTube channel ni Guardian T. Murabona hari ama YouTube hari ama tutorial menshi yerekana ibintu byinshi kubijyanye na wifi penetration testing. Murakoze cyane, nizere ko ino video igize ikibamarira. Murakoze, mugire umunsi mwiza.